Banywanyi inshuti zacu ndabashuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika. Mwabonye bucya ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ni mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 ya radio ijwi ry'Amerika. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye muri aka kanya. Mu Bufaransa abantu batatu baraye bicishijwe icyuma n'umuntu wagabye igitero kuri Kiliziya Bazilika Gatolika mu mujyi wa Nice mu majyepfo y'igihugu. Kuri mwarimu Paul Kananura ni kimwe mu bitero by'iterabwoba byibasiye Ubufaransa muri iki gihe. Inyamaswa aho umuntu witwaje ibitekerezo bibi agenda akinjira mu Kiliziya akica abantu urubozo. Dr Paul Kananura ni impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga, yigisha muri kaminuza i Bordeaux, akaba n'umuyobozi w'ikigo cyitiriwe Mandela mu Bufaransa. Mu Burundi abaturage bo mu Rutana barinubira gutinda kw'imanza zabo, naho muri Tanzania abatavuga rumwe na leta batangiye kwamagana ibizava mu matora yo kuwa gatatu ushize n'ibarura ry'amajwi ritararangira. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Inshuti zacu ariko tubanze tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana. Aloise, umwanya ni uwawe. Urakoze Thomas. Tuyahera muri Amerika. Perezida Donald Trump na Joe Biden ejo ku munsi wa kane biyamamarije muri leta ya Florida, aho imbono bafitiye Amerika zitandukanye cyane, mu gihe biriko biragaragara ko ubutunzi bwa Amerika buriko burasubira mu nzira nziza, naho ikiza ca COVID-19 congeye kongereza umuvuduko. Mu gihe Trump atangaza ko agiye kurangiza iki kibazo kibangamiye amagara y'abantu, anagabisha ko Amerika ishobora kwinjira mu ntwaro y'igisosiyaliste kuri leta y'abademokrate mu gihe boramuka batsinze. Biden we yagiriza Trump gufata iki kiza minenerwe, kandi akavuga ko wagiye kuzokiza imitima y'abanyamerika. Kubw'ivyo abataratora basigaje iminsi ine ngo bahitemwo muri abo bakandida babiri. Trump yakoze imyiyamamazo yitabwe na benshi i Tampa muri Florida, aho yavuze ko mu gihe Biden yotsinda yobagumiza mu rugo ubuzima bwabo bukaja mu kaga. Yavuze ko atazigera agumiza abanyamerika mu ngo zabo, ko bikorwa bizoguma vyuguruwe. Yarifatiye mu gahanga Joe Biden ko atsinze igihugu kizokwama mu myiyerekano mu guturira amabendera hamwe n'imidugararo y'imihari y'intagondwa y'urutavanako. Biden aho yari muri Florida nawe yavuze ko badakwiye kureka ko umugambwe w'abademokrate utsindwa. Yavuze kandi ko nawe atazokugara igihugu n'ubutunzi, ariko ko azohagarika virusi ya corona. Mu gihe Trump ashinyagurira Biden ko akora imyamamazo itagira abanywanyi benshi, Joe Biden avuga ko ahubwo ariko arerekana akarorero keza aho gukwirakwiza COVID-19. Muri Afrika abanyagihugu bo mu bisagara bitandukanye muri Sudani bari mu myiyerekano inyuma y'aho umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ku munsi wa kabiri adugirije ibiciro by'ibitoro kugira bifashe leta kuronka amahera ikoresha. Igiciro c'ibitoro kimaze kuduzwa inshuro 4 muri Sudani mu myaka 2 iheze, kandi ni kimwe mu byateye imyiyerekano mu 2019 yarangiye Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi. Umushikiranganje Kari Abdelrahman yavuze ko iyi ngingo izofasha mu iboneka ry'igitoro no guhagarika abakidandaza mu buryo butekubiri n'amategeko. Ibihumbi by'abanyesudani bagiye mu mabarabara ejo kuwa kane biyamiriza ibyo biciro, kandi bagasaba leta gusubira ku biciro bya kera. Leta z'Ubumwe za Amerika iheruka kwemera gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba, ingingo Sudani yizeye ko izoyifasha kuronswa ingurane n'amakungu no kunga ubucuti bushasha n'ibihugu hamwe no gukwega abanyamitahe.
leta yizigiye ko iyo ngingo izofasha kandi kuzamura ubutunzi bumaze imyaka atako bwifashe inyuma y'aho igihugu gikumiriwe muri politike mpuzamakungu hamwe n'ibihano bya leta zunze ubumwe za Amerika. Intumwa ya leta zunze ubumwe za Amerika mu biganiro by'amahoro byo guhuza abanyaafganistani yarasubiye mu twigoro twa kidiplomasiya ahamagarira impande zirwana muri Afghanistani kugabanya abahitanwa n'intambara no kunyarutsa ibiganiro bigamije kurangiza intambara igiri kwize imyaka 20. Salman Karizag asubiye muri utwo twigoro mu gihe leta ya Perezida Donald Trump ivuga ko yagabanije ibitigiri by'abasirikare bayo muri ico gihugu gushika ku basirikare 4,500. Abantu barenga 140 barapfuye mu ndwi iheze igihe ubwato bwari bwikoreye abimukira hafi 200 bwibira mu mazi muri Senegal. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ku munsi wa kane ko babaye abantu benshi bapfuye muri ubwo buryo gushika ubu muri uyu mwaka wa 2020. Umuvugizi wa OIM i Dakar Aissatou Sai yavuze ko abanyagihugu bo muri ako karere byabereyemwo bababwiye ko ubwo bwato bwari butwaye abantu 200 bisigura ko abapfuye bangana 140. Muri leta zunze ubumwe za Amerika ubushikiranganji bw'ikigega hamwe n'ubw'imigenderanire n'amakungu ejo kuwa kane bwaratangaje ibihano ku mashirahamwe 11 yo muri Irani, mu Bushinwa no muri Singapore bahorwa kugura no kugurisha ibihingurirwa mu bitoro biva muri Irani. Haruhande y'ivyo bihano ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika bwatangaje ko Amerika yituye sentare yo muri Washington DC yisaba kwigarurira ubwato bwa Irani bwarimwo inkoho bwafashwe bugiye muri Yemen hamwe no kugurisha ibitoro bya Irani byafashwe bigiye muri Venezuela mu mpisho. John Demers icegera c'umushikiranganji w'ubutungane ajejwe umutekano mu gihugu yavuze ko ivyo bigwanisho n'ibitoro byari bigiye mu bihugu bibangamiye umutekano mu turere biherereyemo. Yavuze ko Irani ibandanya kuza imbere y'ibindi bihugu mu gufasha iterabwoba no guhungabanya umutekano ku isi. Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse ko mwumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru mu biyaga bigari tuyahereye mu Burundi. Abanyagihugu bo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana barinubira ubucamanza bavuga ko budindiza imanza zabo. Ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Bamwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri komine Giharo bidoga bavuga ko imanza ziri muri sentare ziteba gucibwa. Abanyagihugu bavuga ko ahanini ari imanza z'amatongo. Uyu ni umwe muri abanyagihugu avuga ko haheze umwaka urenga bituye sentare y'intango ya komine Giharo ariko kabatacho irashikiriza kubijanye n'ugo rubanza. Sentare ya Giharo tubiraba yaraduhohoteye yebwe hari mu kirimo cy'uhesi tuba turi Tanzania mbere ubwa mbere na mbere twarimo turakurikirana itongo ry'umuryango mukada turazanye mu muryango tinavemo ntidusangiye umuryango tubarishindira noneho rero tuvukana yitwa kari mukuru w'uyu aca agomba gusigikira muyomba wiwe natwe tukaburana tuvuga yuko usigikiye muyomba wawe mukwirikire mujane niwe atugomba urogaruke irateba muri rubanza twaruhereye mwakuyu mu kwicenda none tugeze mu kwicumi umwaka n'ukwezi hanico turagana. Ibice 90% by'abanyagihugu bakaba batunzwe n'uburimyi mu Burundi. Ikimaze kwibonekeza nuko ingorane z'amatongo ziri mu bikwega indyane mu kibano kugeza naho bamwe bicana. Kubw'ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
atanguza umwaka w'ubutungane umwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021 itariki 2 z'ukwezi kw'icumi mu ngoro y'amakoraniro i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi yasabye abacamanza kutadindiza imanza mu ntumbero yo gukinga ingaruka mbi mu banyagihugu. Abacamanza rero nabo bame bagavye baca imanza kare kandi bakurikije amategeko bongere bihutire kuzishyira mu ngiro kugira ngo bagwanye agatima ko kwihanira cyane ko kwihora. Erega ubucamanza ariko rwego rwa mbere rukingira agateka kazina muntu bimwe bidaseswa. Inyuma yaho umukuru w'igihugu avuze ivyo mu ntwaro bavuga ko baciye bafata iya mbere mu kwitaho mu gutunganiriza abanyagihugu bivanye naho ubushobozi bwabo bugarukira. Eric Ntirampeba ni musitanteri wa komine Rutana. Aho nyine ico bayo arivomereye natwe duca dufata iya mbere tugaca duhimiriza abarya bajejwe intwaro tukabwira abakuru imitumba nabo bagaca babwira abarya batanu batowe nabo bagaca babivuga ku mutumba eka natwebwe turi mu nama dukoresha ku mitumba turababwira yuko ikitameze neza kibaye ku mutumba nico abantu bapfuye bavya batanu be n'abandi bizigirwa ku mutumba banza bakaja hamwe bakabatunganiriza kenshi usanga hari igihe habari ibintu byoroshye cyane kuko bobe ku mutumba nibo baba bazi ingorane ziba kuri uwo mutumba. Ariko abajejwe intwaro nabone baratungwa gatoke ko rimwe na rimwe bakora akazi k'ubutungane batabirikuriwe n'amategeko bakagira ko bagahohotera abanyagihugu. Uyu n'uyundi munyagihugu wo muri komine Giharo yavuganye n'isoko ryacu. Uko maze guhonyanga agateka kazi na muntu kwitongo rya kavukire ukazagirika ngo nibabomora inzu tusanga mengo umunyagihugu arahohotewe. Amagambo ni mesi dufise harya twanka kubivuga gusa n'ahandi ho guhera kuri mukuru w'ubwatsimbire murabona ho ndi gure sentari satura umunyagacimbira kongera hoza gusatura kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarahaye intumbero yo kubaka igihugu kirangwa n'amategeko abicishije mu gukomeza ubutungane. Kubw'ivyo abanyagihugu bo muri komine Giharo bamusaba ko yoshira mu ngiro iryo hangiro atamwana n'ikinono. Umuntu jasaba rero intambye yo itankozi yuko ibidukorere nkiko nyene hayi bitwiruhangira mu mwene gihugu gira yuko ibintu by'akarenganyo bihave kugira umuntu abituye bamumvirize neza ya yuko ibintu by'imanza bize mu ngiro uko muri ibi bihe nta mwana n'ikinono nta muntu wose akorera inda yiwe n'abana biwe uruvyaro rwiwe kugira babeho kugira baronke cyo barya niko baza kwiga isuri kugira bene bave kwisuri baronka cyo barya kuba warakoze. Abahinga mu bijanye n'itunganywa ry'amatongo berekana ko ingorane z'amatongo mu Burundi ziva kwigwirirana ry'abantu hamwe n'ingwano zituma haba abahunga hagati mu gihugu hamwe n'abahunguka bava hanze yacu. Bakabona ko leta ikwiye guhagurukira ikibazo c'amatongo mu buryo bw'umwihariko. Mu Rwanda urwego rw'ubugenzacyaha rw'igihugu RIB ruratangaza ko rwataye muri yombi Mutangana Jean Bosco wahoze akuriye urwego rw'ubushinjacyaha rw'igihugu. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Mutangana akekwaho icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. I Kigali ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwubusa. Aganira n'Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefone ngendanwa Bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB nta byinshi yashatse gutangaza kwitabwa muri yombi rya Bwana Jean Bosco Mutangana. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB yemeje ko Bwana Mutangana wahoze ari umushinjacyaha mukuru yatawe muri yombi ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa 10. Yemeje ko Bwana Mutangana afungiwe muri kasho ya RIB Remera hakekwaho icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Aha Bwana Murangira nyuma yo kwemeza ko Bwana Mutangana wahoze akuriye urwego rw'ubushinjacyaha afungiwe Remera yasobanuye icyo amategeko ateganya ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano Bwana Mutangana aregwa. Iki cyaha gihanwa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Gihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 ndetse hakongeraho n'ihazabu miliyoni 3 kugera kuri miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Ijwi ry'Amerika kandi yanashatse kenshi kumenya uko icyaha Bwana Mutangana akurikiranyweho cyaba cyarakozwe ndetse niba haba hari n'abandi bafunganywe bagikekwaho. Ariko Bwana Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB nta byinshi yashatse gutangaza ahubwo ahitamo guhita dukupiraho telefone. Afunzwe wenyine bimeze bite? Biracyari mu iperereza, dosiye iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Twavuga ko afunzwe wenyine? Biracyari mu iperereza. Hanyuma icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano yagikoze hagamijwe iki? Uburiganya bimeze bite? Biracyari mu iperereza. Ndakoze.
wakwemeza ko afunzwe wenyine? Urakoze. Bwana Jean Bosco Mutangana mu mpera z'umwaka ushize 2019 nibwo yakuwe ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru. Ni umwanya yari yarashyizweho kuva mu mwaka wa 2016. Uyu mugabo yakunze gukora imirimo yo mu rwego rw'amategeko kuko yayibayemo imyaka igera muri 20, aho yakunze cyane gukora mu rwego rw'ubushinjacyaha. Nyuma yo gukurwa ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru mu Rwanda, Bwana Mutangana yarasigaye akora imirimo yo kunganira abandi mu nkiko. Kuva mu kwezi kwa 7 uyu mwaka nibwo uyu wahoze ari umushinjacyaha mukuru yinjiye mu rugaga rw'abunganira abandi mu nkiko, ndetse anatangiza kabine y'abunganizi mu mategeko yise Mutangana and Partners. Mbere yo kugirwa umushinjacyaha mukuru, Bwana Mutangana yanagiye ashingwa imirimo ikomeye mu rwego rw'ubushinjacyaha kuko yanigeze kuba kuri agashami gashinzwe guhiga abakekwaho ibyaha bya jenoside baba mu mahanga. Mu bihe bitandukanye yagiye agaragara ashinja mu manza zikomeye z'abakekwaho jenoside boherezwa kuburanira mu Rwanda n'izindi. Bwana Mutangana yanabayeho umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha. Amategeko ateganya ko dosiye y'uregwa ibigomba kumara iminsi 5 mu rwego rw'ubugenzacyaha, rukabona kwishyikiriza urwego rw'ubushinjacyaha narwo nyuma y'iyo minsi rukanzura niba ari ngombwa kuyiregera urukiko. Bagira usajwi ry'Amerika i Kigali. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 4 1 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Muri Tanzania, komisiyo y'igihugu y'amatora iragenda itangaza buhoro buhoro amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko yabaye ejo bundi kuwa 3. Nyamara abatavuga rumwe na leta batangiye kuvuga ko batazemera ibizava muri aya matora. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nininahazwe. Ibiharuro by'ifatakibanza bimaze gutangazwa vyerekana ko Perezida John Pombe Magufuli wo mu mugambwe CCM uri ku butegetsi kuva Tanzania yikukira mu 1961 ariwe waronse amajwi menshi aho ufise 80%. Pombe Magufuli akurikirwa na Tundu Lissu wo mu mugambwe Chadema afise ibice bigera kuri 15%. Uwo munyepolitika ahanganye na Perezida Magufuli yitoje nka kandida w'umugambwe Chadema yavuze ko amatora yabaye ejo kwa 3 atari amatora ahubwo ari gishusha nayo kije guhohosha demokarasi muri ico gihugu. Tundu Lissu mu kiganiro n'amenyesha makuru yavuze ko we n'umugambwe wiwe batiteze kwemera na gato ibizo yavamwo. Muri ico kiganiro yagirije umugambwe CCM gushaka kuguma ku butegetsi vyanke bikunde. Tumwe muri twasorobo yatanze kwa karorero turimwe indorerezi z'umugambwe wiwe zitemerewe kwinjira mu biro bitari bike vy'amatora. Yemeje ko hamwe mbere banasohowe ku nguvu. Uwo munyamategeko w'imyaka 52 akaba yahamagariye abayoboke b'umugambwe wiwe n'abawushigikiye mu myerekano yasavye ko yoba mu mahoro no mu mutekano. Yongeye asaba makungu gushigikira inzira ya demokarasi muri Tanzania. Umunyekanada Robert Amsterdam asanzwe aburanira Tundu Lissu nawe yasavye umuryango umwe bwa Afrika n'uwa Commonwealth imiryango Tanzania isanzwe ibarizwamwo gukora amatohoza ku vyo yita ubusuma bwabaye muri ayo matora, ihohoterwa n'urugomo vyaranze. Uwundi mugambwe muyikomeye itavuga rumwe na leta ya Tanzania washikirije amakenga ni Wazalendo. Uyu wanavuze ko warawuhagarariye muri ano matora ariwe Saif Sharif Hamd yahagaritswe n'igipolisi. Ibitangazamakuru mpuzamakungu bitari bike aha tuributsa ko bitemerewe gukurikira ayo matora atari kwavuga ko rumwe. Ni mu gihe internet n'imbuga zitandukanye zimwe ziriwe zaciwe mu mihingo y'ico gihugu.
tuve mu biyaga bigari noneho tujye mu Bufaransa aho umugabo w'intagondwa w'umuyisilamu yaraye yishe abantu 3 muri kiliziya Bazilika Gatolika yitwa Notre Dame de l'Assomption mu mujyi wa Nice mu majyepfo y'igihugu. Yagendaga asakuza ngo Allah Akbar, bishatse kuvuga ngo Imana niyo nkuru. Ku mpuguke Paul Kananira, iki ni igitero cy'iterabwoba. Araganira na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Mwarimu Paul Kananura, akazi neza ku Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane kuntumira Nshimiyimana. Nibutse kuri impuguke mu by'umutekano na politiki mpuzamahanga, ukaba uhagarariye n'ikigo cyitiriwe Mandela. Igitero nka kiriya cyabereye mu mujyi wa Nice mukibona mute mwebwe? Kiriya gitero ni icy'iterabwoba rishingiye ku myumvire y'ubuhezanguni ya Kisilamu, kubera ko muri iyi minsi mu Bufaransa cyabona igitero cya kabiri kibaye cya buriya bwoko bw'ubunyamaswa, aho umuntu witwaje ibitekerezo bibi by'idini agenda akinjira mu kiliziya akica abantu urubozo. Ibyo bintu biterwa n'uko habaye kwerekana amashusho ya Muhammadi. Ibyo bintu bikaba bizira mu idini rya Kisilamu, cyane cyane akaba ari nabyo byavuyemo kwica umwarimu wari wabikoze. Ariko se bisobanuka bite ko Ubufaransa, igihugu cyemera ko amadini abana atagombye kugongana? Iyo mukoze ubusesenguzi musanga ibikorwa nka biriya biterwa n'iki? Biterwa n'imyumvire mibi n'abantu babikora, bagakora ibikorwa by'iterabwoba ridafite naho rihuriye n'iryo dini ryiza ry'ubundi ry'amahoro. Ariko abo bantu bafite imyumvire mibi ya gihezanguni, nk'ubuhezanguni bwose. Rero bahera ku kantu gato bakagenda bakora ibikorwa by'ubunyamaswa. Ngira ngo ariko hano hari abayisilamu benshi bakora idini ryabo neza, ko hakaba n'intagondwa nkeya. Nicyo kibazo, nuko ari izo ntagondwa rero zigenda zigakora ibyo bikorwa bituma n'abaturage ba hano babanga. Afite biterwa n'imyumvire mibi y'idini. Nicyo cya mbere. Icya kabiri bikaba ari uko hari abantu bashaka guteza akaduruvayo ku isi yose bitwaje iryo dini. Amagambo Perezida Macron aheruka kuvuga, avuga ko idini rya Kisilamu ritifashe neza muri iki gihe ku isi yose, yaba yaragize ruhare ki mu bikorwa turimo tubona haba mu Bufaransa ndetse haba no ku isi, aho bamwe bamagana iyo mvugo ndetse bakasaba yuko n'ibicuruzwa